Mu bihumbi 2019 n'imiburibura abantu 4 kuri 10 baragendana indwara zo mu mutwe mu Burundi. Tubikura mu biharuro vyatanzwe n'ikigo cy'igihugu gitororokanya ibiharuro INSBU. Mu gihe twaraye duhimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe indwara zo mu mutwe kuri uyu wa 10 gitugutu, abaganga banonosoye kuvura ubumuga bwo mu mutwe ngo ni 4 gusa ku miliyoni 13 zirenga z'abanyagihugu iwacu. Muri uku kwezi kwahariwe amagara yo mu mutwe, tugaruke ku bijanye n'ingene izo ndwara zifatwa mu Burundi. Niyo nkuru nyamukuru y'uno Musi. Mahoro neza, David, nizere ko meze neza. Mu Burundi ngo haracariho abantu bataratahura ko guhungabana mu mutwe ari indwara isanzwe. Abenshi biyita abahungabanye, abasazi canke abarotswe. Ayo mazina rero ngo ntabereye, ahubwo agaruka gutera irindi hungabana abo basanzwe bagendana ubumuga bwo mu mutwe. Vyashikirijwe na Emmanuel Gahungu, umuhinga mu vy'inyifato, amagara yo mu mutwe n'imibano. Avuga kuko guhungabana kwerekanwa no kwikumira, ugukora ibintu mu buryo butari bwo no kugerageza kwiyahura, ngo bitewe n'iyongerekana ry'ingorane ku muntu, haba mu guhemukirwa mu rukundo, kubura umuntu wa hafi nk'umuvyeyi, gukubagurwa n'abarezi, gutotezwa n'abagenzi canke n'ikibano, ingorane zo mu muryango n'ibindi. Nimba rero z'umuntu ataca ahereza amaboko mu gihe atabundi bumuga asanganywe, uwo ngo muraca muja kumusuzumisha ngo ashobora kuba afise akagorane mu mutwe. Kubwa muganga Jerome Ndaruhutse akora mu biro vya OMS mu Burundi, ngo kw'isi 52.4% vy'abagendana indwara zo mu mutwe n'abakenyezi, 47.6% nabo n'abagabo. Igituma abakenyezi basumba abagabo nuko abo bakenyezi kera baraturubikwa bakabwirwa amajambo mabi, vyaheza bikabagirira ingaruka mbi. Muganga Ndaruhutse ati ikibazo nuko benshi batanamenya ko bamaze gufatwa n'indwara kugira bababe hafi batarasinzikara, kuko mu bantu 4 umuntu umwe abashobora gufatwa n'iyo ndwara. Kubwiwe ngo ni vyiza ko umuntu yamaze kugaragaza ubugwayi bwo mu mutwe atotabwa nk'akanuka canke ngo aturubikwe gusumba, ngo yojanwa kwa muganga. Ikivugo c'uno mwaka rero ni harageze ko dufata nkama ikibazo c'ubugwayi bwo mu mutwe mu bibanza vy'ubuvuzi. Muganga David Nzirubusa arongoye umugambi w'igihugu ujeje gukurikirana ingwara zidakira kandi zitandukira, muri uku k'umunani yavuze ko vyogorana kuvuga iterambere tutitayeho n'amagara yo mu mutwe. Ngo uhungabanya amagara yo mu mutwe ntaheza ngo ashobore kwiyumvira no gukora ivyo muteza imbere bigateza imbere n'igihugu. Kubwa Christophe Kinshasa, umuhanuzi w'umukuru w'igisagara ca Bujumbura ajeje imibano, imico n'inkino, ati inyigisho ku bijanye n'amagara yo mu mutwe zirakenewe cane mu bisata vyose by'ubuzima bw'igihugu. Ngo abantu boca bamenya kubana neza kuruta bakakirana, bakihanganirana, boheza bakanafasha ubushikiwe n'ikibazo c'ihungabana ry'amagara yo mu mutwe. Muganga Isidore Ntiharirizwa, umwunganirizi w'umushikiranganje w'amagara y'abantu, nawe ahamagarira abanyagihugu kuvavanura n'ingeso yo kuja kwa rumenyi canke kujana abagwayi mu masengesho babonye ibimenyetso vy'ubugwayi bwo mu mutwe, ngo bijukira ahubwo kubanyarukana kwa muganga kandi hakiri kare. Wa muhinga Emmanuel twababwira kare avuga ko kwitwararika abagize ihungabana ryo mu mutwe tukabereka ko ari ab'agaciro bishobora kubafasha bakanakira vyorosha. Dutandukira inkuru ngufi nazo. Musitanteri wa Nyanzarake yaraye ahagaritse ingingo yo gushinga ibiciro vy'abakozi bo ku Musi. Mu itangazo yari yasohoye itariki 9 zo ku 10, Musitanteri Irankunda Marie Gorette yari yashinze amafaranga umukozi akora ku Musi ategerezwa guhemba. Uburima gushika isaha 6 z'umutaga ahembwe 5,000, ubushikana isaha 12 9,000. Murindi tangazo ryasohotse ejo hahise gw'ivyo biciro ni binini, uzobikurikiza wese azohanwa. Ingozi havugwa umuhungu yashorashuje utwana 2 tw'udukobwa n'agahungu kamwe two mu mashuri y'intango n'akimenyereza, mu nyuma ararekugwa. Amakuru ya magazine Jimbere avuga ko uwo muhungu wo ku mutumba Caga muri zone Mihigo, komine Busiga,
yakoze ako kabi itariki 10 z'ukwicenda uyu mwaka. Yari yahagaritswe. Amatohoza yahavuye yemeza ko uwo musore yerekanye impapuro z'uko afise imyaka 14 acararekugwa. Mu runani rw'amashirahamwe aharanira agateka k'abana FENADEB bati kurekura uwashurashuje abana hitwajwe imyaka yiwe ntibikurikiza amategeko. Ngo umwana akoze ikosa hariho ingingo afatigwa akajanwa mu bigo bimusubiza ku murongo. Ishirahamwe SOPEBU naryo rimenyesha ko ikiringo cyo kwandika ibikoresho vy'abikorera utwabo binywa ibitoro vyo mu bwoko bwose carangiye hano mu gisagara ca Bujumbura. Iyandikwa rizobandanya gusa ku ngendesho zifise imparati za leta z'amashirahamwe na corps diplomatique kuva itariki 16 gushika 23 z'uku kw'icumi. Ku buhinga bwa none iyandikwa rirabandanya ukuri kwamye ku bwoko bwose bw'igendeshwa kuri rwa rubuga sopebu.com. Mu ntara zo hagati mu gihugu ico gikorwa kizobera ku migwa mikuru y'intara kuva itariki 16 gushika kuri 23 Gitugutu. Mwomenya ko ikoreshwa ry'ubuhinga Igitoro Pass rizotangura kuva itariki 27 z'ukw'icumi 2024 ku masitasiyo y'igitoro yose ari ku gataka k'u Burundi. Ubwo buhinga mwabwakiriye gute? Tubwire muri commentaire. Mwakoze kudukurikira. Aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News. Ahanje zosubira ejo.